Let him go through. Sana. Subiri kwanza wanabidi watolewe. Sudani wamepata goli la kwanza. Goli la. Burundi moto unawaka sasa. Burundi moto unawaka. Sudani wamepata goli la kwanza. Mambo si mambo, Burundi kimya. Bwana, vijana wa Burundi wanapeana high five. Vijana wa Sudan wanapeana high five kutokana na goli lilopigwa pale. Pira nje pale. Sudan wana defend. Achukua kwa penalty. Ni penalty. Wamepata penalty. Burundi wanapata penalty hapa. Amini usiamini. Amini. Mambo tumwache Burundi wanapata penalty. Hapa ni penalty. Excuse me. Gilda, sorry brother. Huyo namba 1 2 3. Burundi! Burundi wamepata goli ya mkwaju. Penalty ya mkwaju. Burundi 1. South Sudan 1. Takriban 1500. 1500? Watakuwa zaidi. 1000 zinazidi. Watakuwa kinachoendelea nini pale? Naona vurugu zinaendelea pale. Sisi tunaendelea. Amepewa kadi gani? Kadi gani amepewa pale? Nyekundu. Nani? Mchezaji wa Burundi amepewa kadi nyekundu? Burundi. Red card. Number 8. Red card. The game is over. The game is over. Burundi is out. South Sudan has this final unless Burundi can do a miracle. Mambo gani yanatokea Burundi? This is too early. Kijana wa Burundi amepewa kadi nyekundu. This is too early for Burundi to get a red card. There is no way Burundi is going to win. Yeah. Are you saying that because you said that already? No. Wanashambulia. Anatoa pasi moja pale safi. Yeah, man. Whatever it is, man. Donatel. Anatoa cross. Sudani wanapata free kick pale nje ya mlangoni, nje ya boxi. Tuangalie nini kinachotokea. Pale? South Sudan pale wanafikiria vizuri, anapiga pale. Anakosa pale. Mpira unaruka umebrush. Oya. Bulldozer anaenda zake. Burundi wameshinda. What the heck? Allah. Please. Allah. Today is the day. We want Muslim. Kidogo pale. Congratulations. Best day today. Burundi. Best day. Burundi wameshinda. Burundi wameshinda. Wamekosa mwaka jana. Wamekosa mwaka juzi. Allah. Yeah. Move. We have to go. Wamekosa mwaka jana, wamekosa mwaka juzi. Allah. Yeah, brother.
Sorry. Did you get that on the video? Yes. Did you get that on the video? Yes. Coach George turatsindiye igikombe twari tukirutse inyuma imyaka 8 tutakibona ubwo twakironse byari 2016 uno munsi twari dukinye finali gira kane dukwirikiranya turagitsindiye wiyumva gute coach Umunezero udasanzwe gose umunezero udasanzwe yego iki nico twagwaniye imyaka yose heze kuba tugitwaye no munsi we deserved it 100%. We worked so hard for it. So no munsi result yet only one thing. Yes, one way has to come. Niko twayituzi na niko vyagenze. Ego twabonye duhabwa red card mu minota ya mbere abantu bose bati ibara riraguye karabaye nta kintu turi buvane hano gukina hafu rukino gose havuyemo umukinyi umwe muri one man down ntibishoboka byagenze gute ni jambe ryahe wabwiye abakinyi bayo kugira ngo bongere bishiremo akanyarigabo bavyuke bakine simple havuyemo umwe iyi ni teamwork Uja ibikorwa yokoze mu kibuga bacha bigabura bose uko bari mu kibuga kugira ngo kira muntu aronke izijya nguvu yokoreje mu kibuga bamu lifting up kuko iyo twatsindwa uno munsi yari kubabara umwaka wose so we had to do it for him n'aba fans niko kuba disappointing uno munsi bari babizi uko byagenda kose naho twari gusigara turi babiri mu kibuga igikombe cyategerezwa gutaha ego ntarakari kajambo bobwira abarundi ababafashe mu mugongo ababasupporting nukuri murakoze ibi twabikoze ku bwanyu twabikoze ku bwanyu imyaka 3 twarakibuze uwa kane twategerezwa kukibazanira kandi kirashize urakoze cyane coach namurakoze turi kumwe na assistant coach Irad yakiniye ekipe yacu imyaka n'imyaniko imyaka irenga 10 adukinira twarashindiye ibikombe ibindi turabibura hari haciye imyaka tugerageza nanye narimwo nka captain Number 5 mgongoni hari inyuma agerageza mugabo byanga ariko uno munsi ni assistant coach yahebye gukina canke yakukurutse kuva mu mwaka urangiye none munsi assistant coach turasindi igikombe Irad wiyumva gute Numunezero udasanzwe kuko twakirondera imyaka myinshi uravyo ubuherutse tugitsindira kuva mwaka wa 2016 kugeza n'umwaka n'imyaka myinshi heze kandi uravye twaragenda kure tukaba tunanirwa ku munota wayo kuri finale cyo kuri semifinal igihe cyose nta na rimwe tuhadukiramo muri group stage twamaduka tukaviramwo imbere kubera iki uno munsi n'igiki mwakoreje cyatwe tugitsindira nukuri bwa mbere kwanza twabwiye abana twese ubu dusigaye dufite experience abana bose barakuze bamaze gukina amafinals 3 barazi what it takes to win this cup tubabwira abafans bari ngaha benshi nabi wacu tubabwira ivyongeye ko iyi African Cup yabaye different abinjira abafans bacu barisha amahera yo barishe dutegezwa kuyagarukana kuri iki gikombe tubabwira uko bigimera kose dutegezwa kugitwara nta mwana arimo twese dufite experience yo gutsindwa no gutsinda tugende dukine kubw'abarorerezi ntitwakina kubwe twebwe twavuga dukine kubw'abarorerezi tukibazanire mu rugo none ntabwo nivyo twakoze n'abana bakizanye cyo gituma igikombe twagihaye abarorerezi umwe mu bakinyi bakomeye ba equipe yacu Vianney yaronse red card mu minota ya mbere dutanguye urukino kuburyo urukino rwose equipe irumaze arabakinyi badakwiye irya red card ibonetse mwiyumvishe gute nk'abakoci mwakoresheje tactics izaye kugira ngo mugume mu mukino nukuri byagoranye ariko kocha mukuru yari yamaze kubabwira tugakina umupira football umupira we passes abasudani bashobora kudukorako ariko uko bizagenda kose ikiba cyose kiza kuba mu mukino dutegerezwa gukina hard way what we have to do is to deliver the cup to our fans ibiba vyose dukeneye igikombe uko umupira urukino rwose uza kugenda ama resort ya nyuma nibaza counting yategezwe kuza mu ruhande rw'u Burundi ninaco gituma amaze kuronka ijya karata y'umutuku twabwiye abakinyi guma mukino uko muri gukina muracari hejuru yabo ntaco bari gukora kidusunze mugume mu mukino cyo tubabwira gusa uwuruha akiriza ukuboko tumukuremo ariko mu rukino turacyarimo nubwo byari bigoranye abahungu bacu bagumye mu rukino byari bigoranye cyane red card mu minota ya mbere idakwiye ni minota 10 kabisa dukinye hofi minota 75 tudakwiye ariko aburamo n'ugwaruka gwabikoze cyane ntabwo byari byoroshe kabisa ego imyaka myinshi yari iheze igikombe tutakibona turakibonye tuzogisereburira he
nukuri kwa gatandatu uza duvise aho tuzogenda twese tuzokoranira abarundi kubera uyu munsi abantu nta mwanya bafise kenshi ariko twaciye dupanga kwa gatandatu kuri Burundi SA community ajya kwa Adorable Home Care kwa Modeste niho kwa gatandatu amasaha tuzoyabamenyesha niho tuzogenda twese duhuriraneho ducelebrate kubw'intsinzi yacu yego cyane abana bariko baca muri no mugwi w'Uburundi benshi bariko batera imbere ba Elvis Kamusoba n'abakinyi mpuzamahanga baciye hano ba Pacifique n'abakinyi mpuzamahanga baciye hano Donatien niyo nkuru nawe nyene ariko arageragezwa hariya muri New South Wales Amurani Tatu nawe nyene akinyubwa nyuma hano ashagera muri Adelaide United turiko tuzamura impano nyinshi z'abana bagiye kwiteza imbere bakine ku rwego mpuzamahanga wiyumva gute nukuri twiyumva neza nkubwo abakoca kubera mu ijambo rimwe uri umuvyeyi ukavyara ugomba abana bawe bagume bakura bashike mu bigero rero uravye Sabo gusa uravye Elvis yaragiye Pacifique yaragiye Nestor yaragiye muri Bayern Munich yaramutoye Don ari muri Nuzeri muri Central Coast hanyuma God top scorer na nyine ari muri Makatha ari muri Makatha na nyine baza baramutoye urumva abakinyi bawe batonye baguma bagenda nawe wishimira uravyishimira kugira uhe bajya abandi nico dushaka kuko bajya abandi nabo bari nyuma baronke inafasi nabo binjire baza kandi nuko ubona bagiye bose imisi yose before yuko dutanga urukino bose bategeza kuduhamagara muri changing room bakaduha message Elvis arahamagara Pacifique yamye ku isimu umukino wose irankundu ko nyene bose batanga message zimotiveringa abakinyi yes abarundi baje ari benshi hano baje kubafata mu mugongo kubabwira akajambo kamwe nukuri igikombe nishi wabo nkuko twabibabwiye urukina competition itangura tugiye kugerageza kugira tukibahe kandi nimuzocika intege uko bizogenda kose bazoyame baje ba support inzu gwaruka gwabo abana babo natwe turi ready gukora ico bazodutuma murakoze turagushimiye assistant coach thank you urakoze thank you